kuko muri iryo joro Ndadaye atarapfa Frederic yari directeur de cabinet wa Ndadaye arabwira Habyarimana ati wa mukuru w'igihugu cyacu baramutwaye kandi bagire bamwice. Habyarimana biramubabaza cyane ntiyabyumva aca telefone Mitterrand ati ndagusabye ufashe Ndadaye bagira bamwice ari mu ikambi nini. Mitterrand ati nabimenye kandi sinabyo nemeye ngire nsabe bangi ijya kambi y'abasoda ba France ati bakorokere muri yo kambi bafata bamukure. Ariko imbere yuko atanga iyo ordre gateka kamemera imenyeshe Clinton gatelefona Clinton aramubwira Clinton yabwiye ati ndagusabye ubireke undi ati kuki twe turiko turabikora. Aja yishwe n'abanyamerika yishwe na CIA. Nibuka yuko harabaye na manifestation y'abajene bavuye mu Kamenge ati tuyikize gacanda nyuma mwisho twavyumvise. Hasa tema ma agidushikirije je nagiye gutora kubaboko bari bamutemye mwizosi bari ko bamunize nta soro ariko baramutobaguye mu. Muratubwiye ko Ndadaye yishwe n'abanyamerika bakoresheje ubuyobe. Ego bakoresheje ubuyobe. Kubera ko abanyamerika bashatse kwica Ndadaye. Mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye ndaba kuri micro ije nyene Juste Gael inyuma kamera mwita umusaza n'abakuye hariya ndabazana ngaha uko umwaka utashe uburundi buribuka ku itariki 21 gitugutu igandagurwa y'umukuru w'igihugu yari itorewe n'abanyagihugu President Melchior Ndadaye. Mbega uno mukuru w'igihugu yashoboye gutogwa n'abarundi benshi 1993 byageze gute kugira ngo abarundi bamwizere bamubona mwiki aje guhindura mu gihugu inyuma yo gutogwa? Ndadaye yishwe aziziki yishwe nande vyagenze gute? Nimwe tuzoganira numwe mu bo bari kumwe mu myiyamamazo y'igumukimana amajana 1993 ariko vyongeye bakabana nagendanye gushika mu misi isa niyiwe ya nyuma. Nimwe rero tuzoganira nuno mutumire nawe suwundi namwita Deo Ngendahayo niwe mutumire uno munsi ndabaramusanya kubahwa Deo Ngendahayo. Ndabaramukije kandi ndabashimiye yuko musubiye kuza kundamutsa. Ego kugira ngo turabe ico twoterera ico twovuga kuri ico kibazo uhejeje gushikiriza. Ego ni kibazo gikomeye cyane kandi gikenewe ukuri. Ego rero aza kumbaza ndakubwira ivyo nzi kuvyerekeye urupfu rwiwe. Ibindi murashobora kubibaza aba bagendanye muri politike bazinanye cyane gusumba jewe bariho. Jewe no kubwira muri iryo joro ry'ingene byagenze nkakubwira n'igituma bamwice ko nabikurikiranye nkakubwira babikoze n'igituma babikoze kugira ngo abarundi babimenye benshi ntavyo bazi. Mumve ko riteka ridasanzwe gusubira kwakirwa ngaha ku muhani wanyu. Oya numva iteka kuri twese. Akayaga ibujumbura karahari kweli nahora nakumva ruguru. Karibu nagomba nababaze imyaka 80 yegereza 90 tugomba twegereze ibijanye n'ubumwe bw'abarundi. Ico gihe Deo Ngendahayo yari hehe yari mu biki? Jewe nkuko nakubwiye uheruka. Ego je nikorera ivyo wanje ariko nkabona yuko akwiriye mu Burundi akwiriye ihinduka kuko mu ntwaro zose zagenda zirakurikirana hariho abantu bakumyiko kubera ubwoko kubera intara kubera ibindi bintu bipfuye nabi bitaja bo bagwanira ibibanza byo muri leta. Hanyuma rero uyo mushinga ntahe Ndadaye uhejeje kuvuga yarafite ibindi vyumviro agira ati je abarundi ndakeneye kubigisha ingene surtout abajene kubigisha ingene ngo kwiteza imbere bataravye gusa ibyo muri leta kandi badakumiranye kandi bakundana kandi arabarundi atarabahutu atarabatutsi atarabatwe arabarundi tuje hamwe dukore twubaka igihugu. Je nibaza ko ico bamutura. Ikibazo gikurikira Ndadaye ninde kuri wewe umuzi gute mwahuye gute?
Ndadaye n'umuntu yaraciye ubwenge cyane, n'umuntu yakunda igihugu kandi agashaka guteza imbere. Ibisigaye by'ubuzima bwiwe ngene yatanguye, ngene yagize politike, murayibaza bakuranye bariho, Perezida Bantu ariho, hariho n'abandi bamuzi, mutandukanye wiwe baracariho, muzobaze. Ariko jewe kubwanje namubonye amaze gukura, amaze gukora umugambi wiwe, arambwira ati ngufashe nca ngenda niwe. Uwo munsi mwahuriye kugira ngo ati ngufashe. Jewe nari mfise urumunanje. Ego. Ndahaye Jean-Marie, nkagira n'abandi n'abagenzi bari bamaze kumwegera. Harimo witwa Pascaline, harimo ba Bukuru Thomas, n'abantu twari tuzanye, barambwira ati none uko urumunanje yamaze gushikira urindiriye iki? Hari baranjaniwe akora muri banke Meridian Bank, aransigurira n'ubwo ahubwo naratebye. Wow, ico gihe Ndadaye mwamwumva ku matwi canke izina giyo ntiryari bwamenyekana umugambwe Frodebu? Nari maze kumubona kuko ko nakubwiye nari mugwiza atunga, kandi nari umunywanyi wo banke yiwe, nkaho ndamubona ariko nkabona ari umuntu umutegetsi wa banki, nkabona ari watwara credit bamwaka kaduha. Urumva nari nzi yuko ariko yategura imigambi ya politiki. Wow, urashitse muhiri wiwe, wasanze uwo munsi wari wenyene, vyari bimeze gute? Wasanze Ndadaye ubona ku kazi imuhira bameze gute? Yari umugabo ashitse, yubatse, afise urugo, kandi tambukanyi wiwe arambwira ati riga burya hariho ico duhuriraho mu muryango, birananjyohera. Ariko igikomeye ni ivyumviro vyiwe rafite, nivyo byashitse, kandi nkabona afise abagabo biruhande yiwe bakomeye bazi ubwenge. Ndadaye ntiyemera umuntu ataca muzaniye mu mutwe, yavuga ati bo tuzobafasha, ariko ivyereke byo gutwara nkene abantu baza bafise ivyumviro kandi bazi ico bagiye gukora. Kya gihe umugambwe Frodebu wari kuraza uri mu mitima y'abarundi bamwe, mbega tuvuge ko wewe watanguye kubonana na Ndadaye bakiri ko barakora mu bijanye na cengetose cyo gucengetera, cyangwa umugambwe wari waremewe? Ije umugambwe kiri mu gufuri nko babivuga sinarimwe, ninje umugambwe umaze kwemera, kuko nabona yuko ari umugambwe ukwiye kwemerwa kandi ukwiye gukora. Nkuko nakubwiye, nabona yuko ari ukwiye muri kijya gihe, kuko abarundi bari barushe, twari tumaze kugira ibintu bidashoboka. Bagasore 65 72, ibintu byinshi muraza abarundi ngene bagiye barajyana bibicana bagira gute, abarundi bari barushe. Turose rero umuntu nkawe avuye mu banyagihugu, abo mu bene gihugu, umuntu kandi azi ubwenge, agira ati jewe sinje gutwarira abahutu, nje gutwarira Burundi bwose, niwe twari dukeneye, kuko abahutu bari bamaze kuruha. Yaga ati vraiment ubu turarusha, aho tugeze turakeneye natwe uko tworonka umutegetsi atwumva kandi adushira imbere. Ariko nawe agira ati ndaje sinje gutwara, ariko sinje gutwarira abahutu, nje gutwarira bose. Ibyo rero barakenewe. Ndabumva neza Ndadaye naho yari yarahunze nta macakubiri yari afise, nta mutima mubi yarimwo yarazanye, kuko hariho Ndadaye yaje hariho pariperutu, yaje hariho yindi migambwe ivuga ati je tuje guhonya batuze cyangwa tubakureho ku ngufu. Abwa ati sivyo, hajya nimuzi ico mupfa, hajya barundi bafi gutegetsi kugira ngo baronke ivyo bakuramo. Uwo bayereka yuko uje butegetsi ari kintu kija iruhande y'abagwiza tunga, akaba ari bateza imbere abana babo n'umuryango wabo, nabo nyene bakiteza imbere. Nivyo Ndadaye yagira bereke, baca marozi baca bamutesha. Murashitse muhiri wiwe, mwamwibuka amajambo mwayaze yatumye mwemera ati ndabakurikiye, iyo barayanimba muyibuka? Gael nawe imyaka 30 iraheze, kwiri bikuru bwayaze urashaka kuvyiba? Oya, ibyo bikuru nivyo yambwiye imigambi y'umugambi wiwe. Hanyuma
aransi bati none wewe urashobora kuza tukabikorana ndabwira nti je ndaje nahora nikorera utwiwanje tumwe ngwino kuko ndakeneye cyo bita mu gifaransa secteur privé abikorera utwabo abo rero twari bake hari bagisaka hari baniramira ariko ntibari benshi bamaze kugira urwego ruzenye hari abantu bato bari batanguye kuduga ibindi byari bisa abazungu nibo bagifise amashirahamwe menshi kandi niyo bahaye akazi abarundi basanga bahemba nabi ariko ugasanga nk'ibikorwa bya leta byose bikora abazungu amabarabara karudi byo kubaka byose byari gifise mu y'abazungu nta murundi yaboneka ico gihe afise inguvu afise ishirahamwe rikomeye ivyo rero byaramubabaza kuki iwacu tukoresha abanyamahanga bakaza gukora secteur privé tugasigara tugwanira ibibanzo byo muri leta gusa kuko atahandi dushobora wize ahejeje yabura icyo akora wow nawe wagenda nawe muri abo bakakazi muri izo societe ziriho ugasanga guhemba amafaranga adashoboka hanini niki murabandanyije uwo munsi uremeye ko umugwiza tunga ariko w'umunyepolitike oya sikuvuga ngo umugwiza tunga na umunyepolitike yego umugwiza tunga agira ishirahamwe iryo shirahamwe riba rifise intumbero yo kunguka riba rifise intumbero yo gutanga ikori ko gutanga ikori hanyuma no bakazi abarundi ko bahemba neza ivyo rero nivyo niwo mugambi wiwe yarafise gushiraho amashirahamwe y'abarundi kandi benshi wow murabandanyije rero byaciye bigenda gute urumva amanama yarabandanyije kampanye imbere ko tuyishikira ndadaye twaciye tuja muri kampanye nta bintu byinshi yavuga muri kampanye abantu barundi bavuga ati wewe nubigore intsinzi ni kasha ndadaye hajya muri meeting n'amajambo menshi twebwe twabigusha ahubwo warateze turatsinda jewe icyo novuga kuri iyo ntsinzi imbere ko dushika ku ntsinzi harabayeho guterana amajambo kiya gihe imvugo zimwe zo gucyozanya hagati y'imigambwe ibiri hagati ya Ipro n'umugambwe Sawanya Frodebu mbega kiya gihe muri kampanye kirere cyari kimeze gute ku banyamigambwe ibiri ndashaka gushikira kuko jewe kuri Buyoya wa mbere ukuri yari yagerageje gusubiza hamwe abarundi aho tuvuriye muri ntega marangara ariko je ngira kubiza ukuri burya Buyoya ntiyari umuntu yavuye mu barundi bamutuvugishe bakamumenya bakamubwira kampanye akakura akaba president bakamutora no yazanywe na la communauté internationale yazanywe gukura bagaza yari yatanguye kugwana na Eklezia Gatolika bagira bati uyu muntu aramutinya afise ivyimviro niho ko muri ico gihe niho hariho Gaddafi yari umuntu yariko arashira hamwe abanyafrika yego bakababwira ati mwebwe mwarahezwe tuje hamwe twikorere tugire gute abazungu rero bakarondera umuntu wese iyo bafise ibyo byumviro bagacamukura ku ntwara bagazana ico camukuye baca bazana umuntu bateguye neza kandi abumvira Buyoya amatora yarabaye arayatsindwa sivyo
atsinzwe yari afise ububasha bwo kuyahindura akavuga yuko ari we yatsinze, ariko kubera abamushizeho bamubwira ati yemere kuko nawe nyene si mubi ntazanywe na Kadafi turashobora gukorana. Buyo yaciye yemera amatora, arabamubwiye bangeze bangeti tuhindure tugire gute ara kuko itegeko amategeko siwe yafata je mbukuri kandi muzora nimwe habazo neza muzobibaze matsubabwira. Hariho nabagerageje muri ico gihe nyene kugira kudita hariho abadesire cyo bita mu France bavuga n'abayireditive abantu ishigwa rimenetse gati turabakura bagerageza kugira kudeta basimingi babusokoza. Ivyo vyabaye amatora yaheze bataramwimika bataramwimika. Uyo yaciye ababwira ati niwe n'abafunzi kuko turi kujya vyagiye guhinduka Ndadaye agiye kuri ku ntebe. Imbere ko dushika ku ntebe dusubire gatoya ku ikirere c'amatora warabona yuko uwo mukuru w'igihugu ariko ahiganwa n'uwo mukuru w'igihugu yarasanzwe ahozeho kandi uraba abarundi benshi wamengana abaporona. Ikirere cyari kimeze gute muri ko muri yamamaza na guterana amajambo ko hari guhari mwarabona yuko mutsinda amatora? Abarundi uravye ikirere mugani wawe bose bari nyuma ya Ndadaye keretse abona kubwira nyene bagitinya atutsi bagitinya bahutu avuga ati bazotumara kuko ako kago kwikekana ikari bwahere mu mitama y'abarundi arafise ubwoba abo nibo bari bafise amakenga ariko mwumviriza gati none uyu muntu ubwo niyoza akadutwara tukeme wumva ntibari bwavyumve neza. Nico gituma Ndadaye sa n'utowe n'abakutu cyane gusumatutse. Hano nabavuze ati ajya amatora ntiyari amatora gwari urusasuma rw'amoko nawe ni kubivuga none urusasuma rw'amoko bijya mashifre batanze niyo rusasuma. Haruna bahutu batoye iprona benshi ariko nabo nyene babigize kubera ko bagira ati bazohava badukwegera. Je nibaza yuko duhejeje gutsinda abarundi bose bari timumureka twari tuzora baduze twari nimureka twari twacafise n'igisoda n'ibindi bivuga mu ruhande rw'abatutsi twacafise igisoda reka tumureka twari turabe. Ku munsi wa proclamation oya kuva muri iyi minsi ya mbere ukwezi kose kwaraheze. Ku munsi wa proclamation mwavyakire gute umukuru w'igihugu w'umuhutu yitorewe n'abarundi? Turagenda baramuvugiriza inzamba baramwakira neza baramwijyangombwa baramushikiriza kandi nta protocol iraza nabyo ni barari n'aba officier bose niho bari baramwemera ati hasigaye ko tukwimika. Ico gihe barabatoye murindire ko umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yimikwa. Mbega mutanguye kumva ayo matentative y'amakudete iryo hiriko ariko rategurwa mwebwe mu mugambwe Frodebu mwe mwari mwegereye Melchior Ndadaye mwavyifatamo gute wewe yavyakira gute? Ndadaye yagiye ati ibyo nibisanzwe abo bantu bariho twaravyumva yuko hariho abantu bamwe mu gisoda batavyemera ariko tukabona yuko kameme benshi havyemeye. Ibyo rero sinzi ko ari uko ariko jewe ubwanje ko ndabiraba bari bavyemeye kandi iyo hataja kugira ibyo nza kwiexplica nza gusigurira hanyuma cyari kugenda neza. Tentative ya kudeta irabaye ya mbere. Melchior Ndadaye ati jewe ndi president nzotwarira abarundi bose tubandanye.
muriko mwitegura yuko umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yimikwa ikirere cyari kimeze gute iyi Bujumbura Uburundi bwose bwitegura umukuru w'igihugu mushasha yuko yimikwa hari atmosphere imeze gute? Yo Ndadaye raduhanuye ati nimuje mwibarabara kumwishime ngo mushire igipfunsi hejuru ngo mushire amadarapo hejuru ti ngo ubutsinzwe ntibatsindura ko ati yatsinze Uburundi twebwe dushaka yuko abarundi bose bo kwigena intsinzi hamwe. Twebwe rero umva ntitwana yene mwibarabara ngo turyoherwe ngo tugire gute batubwira kino nimwifate tutangure kubaka igihugu. Niyo model yaduhaye nibwo yo ntumbere yadushikirije. Imbere ko yimikwa ndazi hiya gihe yari kwarapanga abashikiranganje abazo baba directeur do cabinet n'ibindi n'izindi nzego mbega kiya gihe akazi k'umukuru w'igihugu ko yaragatanguye hoho wamubona ariko yipanga gute? Ndadaye yari umuntu w'umukozi yiteguye gutwarira abarundi. Ndadaye yari umuntu akomeye cyane. Ndadaye yari umuntu akomeye cyane kandi azi gutwara kandi azi kuorganiza. Kuva uyu munsi twasubira no kumubona kumuhamagara consulta agira gute gushika asore leta yiwe kandi uravye leta yiwe yasohoye ntarimwe aho baho muri leta yiwe abantu bakomeye kandi bazi akazi kandi yashizeho muravye neza na mumwe yashizeho kubera nuko agize amushizeho kubera umugambwe cyangwa yego hayashizeho abana mu mugambwe Frodibu ariko yashizeho nabandi baporo kandi nuko ari kugiye urumva umushikiranganje wa mbere yatangaje ko yashizeho umufasoni kwerekana yuko n'abafasoni bafite uruhara mu kubaka igihugu. Umva muri ya vision yiwe vraiment yari umuntu adakinisha by'intwaro ko yaravyemera kandi arakunda abarundi agashaka kwibere. Wow. Ndadaye ndabumva neza narya Frodebu yari fisi ncabwenge nyinshi zivuye mu makaminuza haba mu Rwanda canke ahandi yaraba cyane competence gusumba ibindi byose. Ndadaye yarafise icaje gukora uje ufise icuje gukora uzi icyo ushaka kurinda kurondera abantu bagufasha ako kazi. Jewe yarambwiye ati Yesu nzo gushira muri nzego za leta. Yaraguhamagara kubwiye yarabimbwiye ati wewe genda muri secteur privé mu bikorera twa mufashe tugire secteur privé ikomeye. Kuko yazi ko je sindigeze nasendwa byo mu bintu by'inzego za leta sare kuza gutangurira acambwira ati ariko yazi ko mfise uburambi muri yo secteur ndagukeneye hari umva ko yazi gupanga abantu akujya umumenyereza umupira apanga ati ujya mu defense ujya n'umusatirizi ujya n'umunyezamu ntaraba ngo tuvamo cyangwa arabicishoboye arabace uzomara ku kibuga yari umumenyereza mwiza cyane. Nyuma y'ivyo vyose tugende ku munsi imbere ko dushika amajoro ya 2021 tuje ku munsi w'imikwa giwe. Umunsi w'imikwa giwe yimikwa ribaye imbere yuko haciye hamaze gutegurwa kudeta igapfa. Imikwa giwe ryari rimeze gute? Cyo gihe mu ngoro y'amakoraniro hajya mu Kigobe muri hémicycle vyari vyifashe gute? Byari bimeze neza nta ngorane yigisi iboneka barahanye intahe amajambo aravugwa meza cyane barashikiriza ubutegetsi yarabushikiriza neza cyane. Abona nyere ko afise imere nziza asa neza abiryoherewe. Umuntu yatsinzwe nshobora kuvuga ngo araryohewe ariko jenda yibona byifashemo neza ko nta kantu twabonye cyangwa tujambo tubi cyangwa ibiki cyangwa umwito ko twumvise chez personnellement nabyo numvise niho nari byagenze neza. Wow. Byagenze neza. Arafasha igihugu mwatubwiye naho mwace mubwira ko kubijanye no gupanga leta yiwe ubuzima bw'igihugu bwace bubandanya gute? Mwace mubana na Ndadaye gute? Mwamubona gute? Yari wa Ndadaye nyene mwabona muri kampanye canke yari yahindutse? Umukuru w'igihugu sumwe nasanzwe
umukuru w'igihugu amaze gushikira ubutegetsi ntasubira kuba nk'umuntu asanzwe kugira ngo mubone hariho procedure hariho iki kandi si umuntu ndadaye ico yitwarika cyane ntiyashaka kwerekana cyangwa ngo abantu biyumvire yuko akiri umukuru wa FRODEBU yari umukuru w'igihugu ibyo ni ko yatanguye agatanga inama ashiraho leta n'amashikiranganje gakorana atangura no gukorera hanze yagiye kugaragaza yaragiye ama mission hanze barabonana n'abandi bategetsi yarabiyereka akakira do yaratanguye akazi umukuru w'igihugu nyene kandi ntasa n'umuntu byari byagora kumva ngene igihugu gitwarwa yagitwara vraiment wamengo arabimenyere. Wow. Biko biraza kiya gihe nyene leta kishinga haravugwa ko hari abafode bamwe bamwe batandezeje kubona yashizemo aporo namwe bamwe bari no mu bwoko bw'abatutsi muri leta yiwe. Mbega aya makuru waramenye vyari bimeze gute? Tuvuge ko hari abantu bari muri FRODEBU bari bagifise kakantu ka paripehutu. Ivyo bintu ninde yababwiye? Ntavyumviso. Oh yasibye. FRODEBU barakoranye n'abashikiranganje bose. Abashikiranganje bari abantu bazi ubwenge kandi n'abashikiranganje yari yatoye neza cyane kandi bamusonera kandi basonera ivyumviro vyiwe kandi basangiye ivyumviro. Ntibari bazi neza ko badashobora kuja ku butegetsi ngo bonyene bari bazi ko baje gutwarira abarundi bose abatutsi byose bishaka byose. Kandi bari bafise mu mutwe kandi nta na kimwe berekanye cerekana yuko ngo umushikiranganje wa mbere ki cyangwa ibikino byose ibyo nuko yatwaye umwanya muto gusa amezi make ya cyane mwayo mezi yatwara uburundi bwari bumeze gute na hataronse umwanya ukwiye bwari ubundi bushasha ko byose ariko arabihindura ibi byo nuzenya ama poste yose ariko arahindura twari mu mpinduka kugira ngo twubake uburundi bushasha bwiza bwa bose zose no kubwira ingene byari bimeze ministere zose zari zahindutse abashikiranganje abadirecteur general bose bariko barahindura harabavuze ngo barabahinduye bose bakavuga ngo nugususurutsa ariko bisanzwe iyo regime hindutse barahindura ariko ntibashishemo gusa ntibangajije gusa no muri FRODEBU bashizemo abantu benshi cyane bapfuye hanze bafise competence. Ijambo gususurutsa ryaravuzwe cyane aho ubona ko bamwe banagira ubwo bati mbega baje kutwomora. Nimwe nakubwira muri FRODEBU ntiwagira ubwo bati mbega ko tususurukije mu mwanya muto ntibava abano bantu bafise igisirikare bafata izindi ngingo. Oya bari babizi yuko burya ugiye muri leta cyangwa ugiye kuba umukozi wa leta sitongo before yuko umenya yuko ugiye gukora mission yawe irahera kandi nubu barahindurwa nta muntu hose abambassadeur abande barahindurwa ni manda bafise no ivyo ni bisanzwe nta muntu agira ati je ndagiye hajya ni wanje sinzohava nzo ariko urumva yari impinduka ikomeye idasanzwe ko kera mu zindi regime ntibahindura cyane wasanga babande bagarutse cyangwa biramutse ariko ubu yari impinduka. Dada yaraje gusubira umukuru w'igihugu yahora yitwa Perezida Buyoya nkuko mwabitubwiye mwe muvuga ko yari umukozi wa communauté internationale ico gihe iperereza rya Ndadaye ntiryakora bwirira abe ko iyo communauté internationale idashobora gukoresha ubu Buyoya kandi mwari mufise amakuru yahe ku kijanye n'ubutegetsi bwanyu bushasha ico communauté internationale ivyo bivuga ko bon icyo nishaka kibazo nyamukuru twuvugana turakicura mu nyuma kuko niyo communauté internationale kuko hariho ukuntu mu Buganda n'u Rwanda hariko rahinduka ibintu kandi bigasa nuko abanyamerika n'abafaransa batabyumvikana
ngene izo mpinduka zogenda. Ndadaye yatsinze abanyarwanda bahejeje gusinya ico bise nabo nyene accord d'Arusha. Kwa accord d'Arusha ya mbere yabereye abanyarwanda. Kandi accord d'Arusha yavuga ati muzogira umwanya muto bise transition muce muja matora. Iyo rero accord d'Arusha abanyarwanda bari bayitinye bagira bati ibintu bizohava bituzanira intwaro ya FPR mu Rwanda y'abatutsi ariko bumvise Ndadaye yatsinze kandi bakona accord d'Arusha yabo iteganyije amatora abahimbaje victoire ya Frodebu intsinzi ya Frodebu abambere b'abanyarwanda ati none twaje mu matora tuzatsinda abahutu. Tubyumva umvirize neza. FPR ati naguye mu mutego ijya accord d'Arusha yacu tuzogabura ubutegetsi ariko tugiye mu matora bacu badukura naco zuba twakoze naco zunguze twapfiriye ubusa no kwiruka kugira abanyamerika ati rega bijya mwemeye Burundi birafise ingaruka mbi muri ibintu by'iwacu ati kuki twebwe ko mwari ko muradusuma ngo tuje mutwara tugabura uzenye i Rwanda tuvuye i Kampala mukadusuma mukaduha ibyangombwa byose byo kugira ngo dutere Habyarimana twaragwanye none mugiye mwemeye yuko tuzosangira ubutegetsi amezi angahe gusa. Abanyamerika ati tugire gute ahubwo tabaranye by'u Burundi bihagarike nuko byagenze. Buri yaciye aronka ordre ivuye Washington ati bya bindi twabihinduye Ndadaye ntashobora gutwara. Mbagije ati iperereza rya Ndadaye ryari bimenye uko ko nakubwiye yuko hariho umukoloneli yaduhamagaye turi muri Suzuni Ndadaye ariko arasigurira abarundi ni leta y'imwe nizo bimeze. Umukoloneli agaduhamagaye ati rega hariho coup d'etat ariko irategurwa kandi twebwe aba ofisi bo batari abanyabururi twese bita batera mu ndize turashaka kubihagarika mutubwiye mwebwe Frodebu yuko twokorana tukabatesha. Abo yari yahamagaye ngo ashikirize message harimo witwa Richard cyabwe ati ibyo bintu twebwe ntacyo turi mu byo kugabura uri ofisiye warahiye kuzogambarukira mukuru w'igihugu kora akazi kawe ibyo kuja twebwe tuje ngaha ntabyo turahaguruka turagenda. Ariko urumva information ibonetse yuko ari giki kigo kirategura kandi cyavuzwe n'umuntu abizi. Reaction yabaye y'umuntu nawe afise iciyumviro cy'uko abarundi bose bakiri kumwe ntamenye yuko wabikoze wari ko gutegura yaronse ordre yo hejuru y'Abanyamerika. Atayishwe n'Abanyamerika yishwe na CIA ko ni watanze wewe waza kushaka gufata umukuru w'igihugu kamurikita officiellement abantu bose baboni uko makungu yose abona aha ramwe muneza ari kubyitibwa cyangwa yari kuyitika wenyine ibyo bintu kabikora tagenda kuti adafise umuntu amucigikiye amuhagarika ati we nazo protege none urubanza hari ubwo ruraje kuva imyaka babikoze kandi tuza babikoze
urumva abarundi twama tujyanishwa tukajyanishwa kubera igituma babikora abanyamerika babikoreye ikinabo nicyo twari kumbatse kubera ko abanyamerika bashatse kwica Ndadaye kubera abanyamerika bashaka gufata Kongo bakoresheje abanyarwanda abaganda n'abarundi kuko Mobutu yaragwaye yafise cancer ikomeye cyane ya prostate yaragira apfa akati tunyaruke zo gufata kandi urumva muri ico gihe à partir de muri aci babikora FR yaciye yinjira muri Kongo Kabila urya mu Kabila ari gufata Kongo ariko twatugiye kugira igihe azavuye ngaho ari mu dadandaza imbaho ngaho uti Kabila ntari gufata Kongo cyari gufata yaramaze imyaka ingahe kuva kuri Murere ayicaye hajya mu Yuze muri Tanzania na je namushorera imbaho Kabila pe yabyandatse imbaho oya umuntu wapfuye gufata kuko niwe yari asigaye mu opoza ngo bitewe ko ari abanyekongo bagifasha ariko yari ça mais ouais une rébellion rwandaise FPR igishika mu Rwanda Kigali gufata yindi mugambi wo gufata Kinshasa taripanga ayo bwatinya rero yuko regime y'Ubujumbura yoba intambamyi yuko FPR devait prendre le pouvoir kugira ngo ibyo bishoboke ariko Ndadaye ntibyakunda ko se yimwegera imubwira umugambi wa Amerika gufata Kongo batarinze kumwira Ndadaye rega Ndadaye yari umuntu abona agororotse mwe bita un idéaliste mu France ntumubwira ivyo bintu byo gucisha hirya no hino ntumubwire ibyo bintu byo yagomba guteza imbere igihugu cye kandi agafata agaca ntihari waje gutera ikindi gihugu bari babizi ko atabashobora kumubwira ibyo bintu babyumve ahubwo yaca twebwe ndakubwiza kandi preuve yindi nuko muri irya joro bamwica imbere ko dushika kuri irya joro Ndadaye mu nama uwo mukoloneli arababwiye ati hari umugambi wo guhirika ubutegetsi bwawe Richard arishuye abishuriye mwese Ndadaye wewe yavuze iki nawe nyene yavuze nka Richard ati sinshobora gutwarira abanyamurambya ngo nirukane abanyabuguri cyangwa ibyo n'ibintu numvisiremo cenzi ko ntwarira abarundi igisoda ari kimwe mu mutwe wiwe ntiyashobora kwibaza bamuhora ati jenje kubafasha ahubwo bamererwe neza bagire gute bonkuriye iki ngo bashireho nde andusha c'est ça nivyo byari mu mutwe wa Ndadaye nivyo byari mu mutwe wa Ndadaye kandi byari byo ko nibyo bikwereka yuko atakintu cy'umwuka kibi cyane muri we birabandanyije ico gihe garde présidentielle abari bayirongoye mbega hari ingingo ziba zari zarafashwe kugira bongereze umutekano wa Ndadaye atari irya joro harabaho amalerte amwamwe bagira gute ariko urumva igisoda cy'Uburundi cari gimaze imyaka gitwarwa n'uyu muntu Buyoya abarimwe bose nta muntu yashobora kumugambararira baramutinya ko yarafise ukuntu atwara igisoda kandi akagira abaofisi biwe yashitseho bize bari bakomeye bafise ubuhinga kandi bazi ubwenge donc ivyo bintu bagira ati umunsi wari we wese zizobikora bari yazikeje kumenya gusa umunsi wari Ndadaye ataraba umukuru w'igihugu president Buyoya yaramutumira mu makuru mfise ku Kirimba vyarashika bagenda bakaganira mbega Ndadaye amaze kuba umukuru w'igihugu inyuma yo kwimikwa yoba yarasubiye kubonana na Buyoya aramubwira ati ndumva amakuru kuko mumpirike iyo muhuru ntayo mfise ariko je conzi ni uko imbere yo kuja mu matora yo gutsinda Ndadaye mu bwitonzi bwiwe
ugukunda igihugu ciwe yaratumye buyoya yaratumye ko intumwa buyoya aramubwira ati nyakubahwa perezida jewe kuntu ndayibona tugiye mu matora nzogutsinda ariko je ndibaza yuko abarundi cyane cyane igisoda cawe kitateguwe neza ntivyiteguriye kizohava gikora isanganya kijewe no gusaba tuje mu matora y'abashinga amateka wewe ubwo muri president tugutoze nka premier manda ubamenyereze hanyuma umenyereze abategetsi bashasha bahutu dukorane neza kuko yasa n'umuntu amwize kandi uravye ukuntu yari yakoze muri manda yo ya mbere yari yakoze neza ko yaragerageje guhuza abarundi ntega amaranga ariheze mura nta dega nyinshi zabaye abahanuzi babuye bambwira ati reka ivyo ndadara guhenda arazi ko azorutsindwa baca bavyanse je sinibaza yuko Murada yatsinze asubiye kugira contact ntavyo nzi nabuyoye ntavyo nzi turabandanyije kwijoro rya 20 tariki ya 20 buca tuja 21 uwo munsi ni nawo munsi gisirikare mu ijoro abasirikare batera kirimba ariko tukiri ngaho nyene imbere yuko batera kirimba umunsi wose wari waheze hari conseil des ministres mbega ijya conseil des ministres yari gamijiki conseil des ministres yamaze amasaha menshi era 3 z'ijoro nike kintu bariko bariga kidasanzwe catuma baguma muri conseil des ministres yari conseil des ministres ikomeye kuko zari mu zambere leta igize hari ibintu bariko bariga byinshi ngene ubushikiranganje buzokorana ngene abantu bizogenda programme nibisanzwe yuko conseil des ministres zambere ziteba ariko muri iyo conseil niho hacaza iyo information yuko uyu munsi general Ironsi ariko ndabura umuntu yishikiriza ko bose bari muri iyo conseil ariko hariho officier bamwe bajanye information bayishikiriza directeur de cabinet bayishikirije directeur de cabinet cagenda kwa president aramuhamagara ati ari ibintu bikoranye le president arahagarika conseil aragenda barabona nahamagara baramubwira ati hari ngo ibintu bikomeye bigire bibe mu munsi ngo basoda ba decision gukura hanyuma camagara ntakije yari umushikiranganje la défense amubwira ati ibintu biki ntakije ati ntabyo nzi kambazi arabaza bari bajejwe security ya president arabaza muri kambi zose ati feedback bamuhaye nyisho amubwira ati byose bimeze neza ntimugire ubwoba amasagaruka ati byose bimeze neza nta kibona ki dasanzwe bisa cyoki cyakomeza inama yiwe urumva yuko ariko akundi yemera abantu yizera abantu abona yuko abantu bose bameze nkawe cyamwishe iraheze byabandanyije gute we wari uvise amakuru ntiwaparvenye ntiwashoboye kuvugana na president je naragerageje kurondera abo no hanvya ariko baravuye muri conseil barataha sinzi ahandi baciye kera nta nuzenya portable zariho je nari ndayifise imwe hamye umusirimu oya umugwiza tugo kubigenda zari kingana ego bon ayita telesene ndarondera ndabuze
shaza kuryama ye uryama numva saa munani nkuko bari babimbwiye numva saa munani nijoro bari bakubwiye n'isaha baza gutera ko kurya yego numva amasasa aravuze inkoza rutura ziravuga ndabyuka nza kurondera abashikiranganje bari hafi yanje ngo ndababwire ko bari batubwiye ko atamupfa n'umwe asigara abo nari nzi baho babaniruka Jean Marie twabana hafi mu petit frère nja kurondera Nyangoma Jean Marie aranyankira ngo simvaho ntaronse ordre ya president kuko nibyaba ndavyumvise ngo ariko ndinda guhumuriza ndiye ko president mbwiye ko yamushikanganje wa communication tinje kubwira kunje kwiradio mbwira abarundi batekane ko ariko aravuga kandi nzi ko ntazosora no kumubona niruka kwa Nyangoma nsanga Nyangoma bo bari hanze ndamutwara n'abana n'umugore yirukanga ndabajana iwanje ndabanyegeza nize gute mbona Jean Marie arasohoye nawe ngo nabaje ntakije ndagije ngo uracari muzi ngo je nahuze ikibi gitwerwa hiciza nakuye kumva rero tumwe iwanje un certain moment Jean Marie afata telefone yanje telefona bikomago amubaze situation bikomago naca amazi uri he aramubwira ashize ku telefone uveje kuvugana nanje ambwira ati njembeje kuvugana bikomago ni muze tugende urishoye cyangwa afata ingudukari yanje ariko nirwanga je mu Kamenge hari bwari ko buraca je kwirompuye mu Kamenge zatoni je mafukira duhagaritse ko muri bande mujahe muri ba twitwa turi hafi ya Tanganyika turarondera umukate ariko akabona yuko tusa n'abatuza Nyangoma nawe twamukuye amarori kugira ntibamumenye kuri ya marori n'izuru yiwe ryari sinye ry'abakuca baca babwira ngo subira inyuma hanyuma ndibibira ndabajana ndabajana aho nakorera izindi nakoreramo yitwa Mekametal cyo ndabanyikiza mu ndari niyo twamaze umunsi wose apeno twamenya yuko barajyavu nuko murumvise inkuru ya Katamvutu ko habayiri kwa ry'ubutegetsi mbega ku mukuru w'igihugu hahora amakudeta kijanye nuko ashobora kwicwa ayo makuru mwari muyafise ashobora kwicwa ndadaye naco bamuziza politiquement ntaco bashobora kuvuga cyatumye bamukura kugira kudeta y'umuntu ari fise popularité nk'iyarafise mu Burundi ora nk'iyarafise hanze ukamukura byari wabisigura kuti nico gituma abagize ijya baramwishe urumva nta numwe yafashe ubutegetsi babwiye ati reka twerekane yuko amatora urazi gituma abikiza karugira ngo bafashe FPR gire yishike ku butegetsi cyenda bivuga nkuko biri ntibafashe ubutegetsi kuko naco basigura bagira bati nibace baja hamwe basubire bagire pour parler umvikane baje mu biganiro mwene icyo ariko urumva ico barondera su Burundi gusa ndadaye ntiyazize Burundi yazize ibyari ko birabera muri aka karere kiwacu uko murabitubwira ariko nabo ngaha bakubise abashaka kurira abasovya bamwemera gose ntibari kwemerera yuko babikora turi ngaho nyene mwatubwiye yuko muratubwiye ko ndadaye yishwe n'abanyamerika bakoresheje ubuyobe ego bakoresheje ubuyobe ariko mu makuru dufise
Ndadaye yiciwe mu ikambi y'abasirikare yatwara kuko niwe yari umukuru w'ingabo. None umva hari umunyamerika yashitse aho. Nta munyamerika ariko urumva bari bafise umuntu bakoresha baha amategeko kandi atwara igisoro. Wowe umuntu wenyene ashobora gutanga ordre bikagenda kuri ivuro. Kandi ndagusiha n'ikindi kandi baranamwishe bamuzize ico. Nawe iyo yapfuye azira. Buya ntiyapfuye n'urupfu rwiwe. Covid. Wewe bavyemera. Kubwaho uti buyo ingene waruza akomeye yishwe n'umunyamerika nyene. Ariko vraiment Covid ari guhita mu igahita mu buyoya igahita mu magufu. Ibyo muravyemera mwe. Je mbugukuri bavuze. Ndakumva neza. Umunyamerika aragukoresha ama akakwera imina. Urumva buyoya amaze kujya kudeta misi yahera. Abanyamerika baratinye ko hariho abakoloneli bafunzwe. Nuzenya CDD yaragira ati ku rubanza turusubiremo. Kandi ibintu byoroshe. Bafata bamwe bari isonga ryavyo barafunga. Bafunze abandi barafunga. Bafunzwe tumabuye ati waradutumye turakora akazi waduhaye kuri ordre yawe. None wowe uriko urasayangana hanze twe turi turapfira mu kasho tuzobivuga. Nawe ati je ndademissionye mu byo nkorangiye kwiyokwipa iyo dossier. Acagenda babwira bamutumye ati barajya mwiba bandi bafungwa bazohava. Bamvuga kandi ni bamvuga ndafungwa ndafatwa. Nanje ni nafatwa nzovuga ko ari mwe. Buyo yabwira abo muri seyuko nyone yagira gute. Yagira gute. Ko menace yaronse yabafunzwe ari très clair. Abanyamerika ati duhoye uzenya une semaine cyo kibazo cyoma yariko arabasangwa babakuze. Une semaine Covid cyamutwara. Sanga yaciye mu telefone. Biriko beza kuri indi poème idasanzwe. Muriko muratubwira ko se yari yice Ndadaye biciye ku mukozi wayo yitwa Petero Buyoya. Mbega Buyoya nawe ko tuzi ko President Melchior Ndadaye yiciwe mu ikambi y'abasirikare yatwara yabwirika abasirikare kugira ngo bashobore kurangura umugambi batazi ko ari seya iri nyuma yavyo. Oya seya ntiji mu makambi Buyoya niwe yaragitwara kidagiso. Kandi yaravise no commandement y'abasuda baramwumvira. Ari bakimwumvira yo bumvira Buyoya. Mwayo execute. Hakira bamwumvirize gukura mukuru w'igihugu nuko bavise nuko bayumvise yazanye bituma abona umenga mukuru w'igihugu bagera. Muri dans l'interprétation dans l'ordre ukora. Bari bakimera we comme chef de commandant suprême. Commandant suprême avuze nakundi umusodarene. Ndayibuni nakajagari. Uri rebelle. Uri rebelle nawe gihanura kizi. Kibaso. Ivyo byose byaraba. Ariko igihe umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yari mu kambi mbere ko mwica harabayeho guhamagagwa hagati y'abarongoye imigambo itandukanye harimwo akagwi kari karongowe na Nicolas Mayugi hamwe nakandi k'abafrodebu. Mbega kubona kijya gihe abavuye hajya bamwe bagiye muri ambassade y'u Faransa abandi bakaja kuserukira papa mu Burundi kandi abarundi twari umwe vyasiguriki. Oya, il ne faut pas mélanger les choses. Ari ukuntu muri iryo joro hahamagawe abatwara iprona après le coup kugira ngo babe-expliquer niyo yarabahamagaye. Bamwe bashoboye kubwira ko bagiye kubonana nawe muri iryo joro akaba instruction. Bon, vyangeze murabizi bashatse kugira ariko bakabona yuko
babikoze nabi ko ni byari ibintu precipite akiyatereka abatakurikira ivyangeze bimeze gute we babwira ngeze bashatse kumushira imbere ngo abe president ngo baproclamera bizenya yuko ari wabaye president w'igihugu cyamutse mu Ngezi ariko très rapidement acabwa ati ibyo bintu byo ça ne passera pas kiyagiye aragiye no kuri televiziyo tari ibyo baca babirika timureke ibyo manze mu negoce twebwe peut-être ko ari za instruction nabo nyine baca bavugana nabo hanze kuko muri irya joro ndada yatarava hariho ukuntu Frédéric yari directeur de cabinet wa Ndadaye bavuganye na Habyarimana arabwira Habyarimana aterega wa mukuru w'igihugu cyacu baramutwaye kandi bagire bamwice Habyarimana biramubabaza cyane ntiyavyumva aca telefona Mitterrand ati ndagusabye ufashe Ndadaye bagira bamwice ari mu ikambi nini Mitterrand ati nabimenye kandi sinabyo nemeye ngire nsabe bangi ijya kam y'abasoda ba France ati bakorokere muri yo kambe bafata bamukure ngire nange ordre bunyene ariko imbere yuko atanga iyo ordre gateka kamemera imenyeshe Clinton telefona Clinton aramubwira Clinton yabwiye ati ndagusabye ubireke undi ati kuki twe turiko turabikora urumva abantu bari muri OTAN uhava bagende bakagwaniraho nitaracara bihe Clinton yabujije Mitterrand gutabara Ndadaye cyo ni officiel byanditse Habyarimana yaraje gukutwa ikindi gitsindo kimwe kugusa cyati karabaye ntakundi c'est les Américains inyuma hajya abarundi bari bizeye ko Burundi bugiye kumera neza ariko vyongeye abakuru b'imigambo mwumvise ko kugira ngo baje hamwe bashira hano hamwe abatwara Frodebu baciye babashira kuserukira papa mu Burundi abatwara oya nta bantu nindi yabipanze ko abashoboye kunyaga amagara icambere bose bagira bati reka tuje ahantu ho dusekwiza ko natwara turongera batwice bari yegereye ku nosiature wabegereye ntuzenya y'ambassade yari yose yirukiye hashikiye benshi ariko urumva ico gihe twamenya yuko abafaransa batari bemeye bari bagira bamusove benshi twaciye twiorganiza tuja muri ambassade de France abakobwa bakomeye bose tubajanayo ntibantunganya Cyprien Nyangoma bari bakomeye bari baronderwa cyane twari organize twajana muri muri ambassade de France ahanini je nabikoze kuko dari en contact nabo na change en contact nabo turabifasha ariko arabavuga bati kubona benshi bagiye mu buserukizi butandukanye si benshi bagiye muri ambassade de France ego abandi bamwe bagiye ntuzenya harabagiye muri annonciature n'abandi bamwe muri ambassade d'Allemagne ariko benshi baragarutse tutatukurira muri ambassade de France niyo twaca tubahamaze nka quelques semaines twaje twimukira muri Club du Lac harabavuga ko kubona abanyamigambwe mutari mukiri hamwe vyatumye amanyamigambwe abaye Iprona na Frodebu benshi Iprona na Frodebu Iprona yarahurungana kuvuga Iprona ni yawunze ariko vyarumvikana yuko hari Iprona bahunze bagiye mu kuserukira papa harimwo Mukasi n'abandi abo ntacu noshobora kuvuga ubwo kubona mwitekeye kwanyu nk'abafrodebu ntivyatuma bamwe mwiyumvira inzira y'intambara oya no twahunze bose ndakubwiye ko abeshi ariko twaborganije tu telefona witwa Wills yari conseiller na attaché militaire yitwa Colonel Cabrier no l'ambassadeur wenyene abo batatu nibo badufashije gusova abantu ni bantu yaye twamukuye mu Kamenge abandi twamuze president Ntaryamira twamukuye mu Ngagara
abandi tumenye tubashira hamwe ariko wowe umenye intambara twayitangura gute tugowe turiko ngani bantu nganyanje ofisi umutambukanyi bamwisha zana n'utwana haje sinzi icyo ushaka abarundi muragiye hamwe ya demokarasi bamwe bari barahunze aho mwari kumwe bari bahunze 2002 bagaruka mu gihugu bavuga ati tuje kubaka igihugu murumvise indongozi mwari mwizeye nka mukuru w'igihugu yakunzwe n'abarundi benshi president Ndadaye aragandaguwe ico gihe muri ambassade mwari mumereho gute muri ambassade umuntu ushikiwe n'ivyo bintu twari hano tadushoke cyane kumva ko naka yapfuye mazute amwishe ishari bamwishe gute iki twebwe twari ko turugaza ngo ba omwe badusubiza ibiziga byabo twari nivyo twarimwo kugira ngo turumure depuye tuzobashingura nibuka yuko harabaye na manifestation y'abajene bavuye mu Kamenge ati tuikiziga candata ni mwamwishe twavyumvise hasa mama agidushikirije je nagiye gutora muri hôpital militaire barakinshikiriza mpamagara umutambukanyi we ngo arahawe cyatujana muri nta chambre froide à l'époque yari cyo dusaba bravo diko bitiza ahantu twashira kugira ngo turindire la calme tubashingura biravuga ko umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye yishwa cumiswe intambi cyukuri we wabonye ikiziga ciwe cyukuri president Ndadaye yacumiswe intambi biraboneka ko yasa n'umuntu yagwanye kuko hara kubaboko bari bamutemye mwizosi bari ko bamunize nta soro ariko baramutobaguye mu cyaravuga ko ari umukarateka ariko ubona ko yagwanyeho nawe ariko bari baramwica biriko biza ku yindi mpome idasanzwe ibyo byose birabaye mu nyuma hamaze kuba imanza nyinshi cyane mbeko bwawe imanza haba abafunzwe kandi abandi bikekwa kw'icyaha cyangwa bakiriwe imanza wivuga kwiki winterprete iki kujyanye n'urubanza rwa gurufu rwa perezida Ndadaye hari icyo ubivuga ko urya rubanza n'urubanza rwiciye uravye ababikoze n'abasoda sero commandement yose yarahagurutse nta numwe yigeze yanka cyangwa aja hagati cyangwa amugwanira chef d'état major general niho bari byose niho bari ariko urumva nabo bahabwa ordre n'umuntu umwe umuntu nawe baramwagije ni buyoya ariko uko nababwiye nawe yaratumu jewe namanda babwira nti uru rubanza rurakomeye kuko twari dukwiye kwitwarira na communauté internationale kuko itaje gutabara ngufashe mukuri gugwago kandi barafite uburyo cyangwa bakoze ikibonyene kugira ngo yabatohoza be nuko babifise mu ruhara karatsinda ubu peut-être nguko nka Trump ari hari arashobora kubisohora kuko byinshi abanyamerika bakoze ari amadosiye n'amadosiye ya Kennedy ariko arasohoka bagirije abamwisha kera atanumwe yarazi urubanza rwabo bwaciye ruzimira urubanza nishaka kuruzimira ko ikintu abishe Ndadaye bakoreye ikibi iki gihugu cacu kidashoboka ivyo rero twobireka gutyo je cyo nosaba nuko leta y'u Burundi yohaguruka abarundi bose bagahaguruka bahuta n'abatutsi ati ibi bintu mwadukoreye sivyo ababikoze ni babivuge neza batubwira babatumye hanyuma tubishuze indishyi akababara birakenewe gose tuve muri nzankano tuve muri ibi bintu byo kwicana iminsi yose bamwe bahicika impunzi bagaruka abandi bagaciba impunzi niyo yatibidutera isoni kubera iki tukunda turabarundi dufise umukuru w'igihugu akunda igihugu kandi akunda abarundi je ndamuzi
ndashobora kubitemwanya gushingira intahe ntaco yoza ngaho ngo turatukana tugira gute ducyoza abategetsi ngo nibiki ahubwo tubaterere les jeunes abarundi bakiri bato badafise inzankano ntaco bigaburamwo imigwi ngo nabaki nimba bakunda igihugu cyabo nituje hamwe tucubake tugira imbono nitugwandira ibibanza byo muri leta tuje muri secteur privé uko ndadaye yabivuga aho tuzuba tugize ikintu dukorera igihugu cacu nimba mugikunda nabundi kwa umuntu ari impunzi murabaza abatuzi b'Abanyarwanda bari ngaha barahunze kera kuva muri 59 est-ce bararyohewe ngo nuko ngo ari Burundi ngo mu batutsi bene babo niba bita impunzi cyangwa abo bahundiye kuri Havyarimana hari i Rwanda niba bita impunzi hari umuntu yavuyemo ngakomera hariye ko bafata nk'umuntu igihugu ciwawe ni ciwawe kuza kwaka indaro hanze ni indaro nawe kiruka kuja mu nzu imeze gute ni wasi indaro akazu kawe nako bari gato naki wawe uca wumva kuri umugabo tubabagabo rero jembwiye aba jeune aba diaspora aba jeune b'abarundi bari ngaha abakiri bato badafite inzangano bave muri ivyo bintu twubaka igihugu cacu nibwo niyo avenir yabo bareka ivyo bintu kuko baraduteranya bagwana ingwane tari gwabo nibazi ico barondera abaduteranya babazi ico barondera turashaka kubabwira turi mu gihe uwo buyoya mwagirije kuba yakoresheje na CIA mu kwica Ndadaye no guhirga ubutegetsi yatwaye araheze unyuma haraza abandi bakuru b'ibihugu harimo umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye nawe yari mu mugambo umwe na Ndadaye mu nyuma haraza abandi bakuru b'ibihugu baje baharanira ivyiyumviro bimwe ubona ko vyasa n'ivya Ndadaye kuko bagiye no mwishamba kubera yatembagajwe akicwa kubona urubanza rwa Ndadaye rutaracika hari abakuru b'ibihugu haje intwaro zimwe zagiye mwishamba bivuye ko Ndadaye yishwe tuvuge ko izo ntwaro zitinya Amerika ubivuga kwiki harigeze kuba urubanza rwacirusha mu Buyoya ari hanze abafunzwe bahogwa ico caha bari ngaha baramutumye bambwiye ati twebwe nishobora kwemera gupfira mu munyororo wewe uri kuri bagambya ngo uriya special acara bivamo ati jewe nanje ngiye kwigwana cyambe nuko yagiye kubwira bamutumye ati reka barariraguye je nabikubwiye ariko baciye mukorera iki nawe baciye bamwice je ndazi je suis convaincu ko yamwice si kubijya yamwice je ntabyo nemera CIA niyo yishubuye mu guvya amatoza mu by'iwanje mbona kandi ibintu logique nabona yuko byakoinside byahuraniye na yuko agiye gutangura kwigwana kubera bya rubanza ariko ikuru nuko abarundi twovyumva kumwe yuko dutweranywa nabironderera ivyo bari amarongo yabo inga muri Kongo bashaka guca ku Burundi bagaca ku Rwanda kugira ngo bashikire ivyo bashikira muri Kongo nuwe nivyo barimo none nimubibona ariko rero tuzire tukomeze tubibijujwe tuza turakorera muzenya baduteranya tugere tuje hamwe twibakira igihugu cacu ibintu bitatu nirihe ragi wakurikira kino ganiro iyo sigarana rya Ndadaye cyambere ni imbono kumenya ikintu cotereje imbere igihugu cyo ni ikintu gikomeye cyane icyakabiri nukuja hamwe tukareka kuza turitana amazina y'iki twirinde iyo shambi hanyuma umuntu atowe n'igihugu n'abene igihugu
tumushigikire ko nta muntu atafise agakosa cyangwa iki ariko ayatobona tumwemere ari umuhutu ari umutusi ari umutwa ari iki tumwemere tumushigikire hanyuma turindire yandi matora dushaka guhindura niho hacaba utungane hacaba stabilité niho hacaba iterambere ivyo bintu nivyo bikomeye cyane wow ariko biva aba jeune ugwaruka nibwo rufise uruhara runini cyane muri iyo mbono ndiko ndababwira kuko abo gwaruka bwati twebwe nuse kuduhenda abaduhenze bari berera buraya bariko bari inywera ibiyeri byabo natwe dupfiriye ngaho ejo bagaruka badusubira dukoresha amakosa ngo ngiko tuje mu ishamba twebwe dupfe mwaba jeune mwe mubirekere ivyo bintu mubaka igihugu cyanyu c'abavyaye murakoze abashimire cyane nyakubahwa byari iteka ridasanzwe mwakoze ku twakira mwakoze namwe kandi munsi mu ndondera je niho ndi shaka kuza ndatera imbere ivyumviro ko ndakuze nabonye byinshi naciye muri byinshi ishoboye guhanura bwa gusenzo bikora murakoze nuko reka ndabashimire mwe mwese mwa murimo murabana natwe gutambura umugaza amasubira nagwaza ariko umwana y'umuto wa rukundo kuri mikro ejo nyene Juste Egal nizere ko ufise icyo usigaranye abarundi ibiduhuza tubishire imbere bidutandukanya navyo tubishire inyuma ni harambe bandadaye ni harambe Burundi ni harambe demokrasi mu Burundi ndabwira ati bye bye to la vista la ushiro mu ushuro ushula no